Reka nongere ndabaramutse mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Nagomba gukengurukira Imana inteye iteka kugira ngo mbe mpagaze imbere yanyu dusangire ijambo ryayo, kandi nongera gukengurukira pastori yanyiyumviriyeko kugira ngo tuze kubana namwe uyu munsi, bigaca bihurira nawe ko twari dusanzwe dufise ico gikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza mu mashengero hirya no hino mu muryango w'abasoma Bibiliya. Cyose ndababwira ko nari nsanzwe ndi kuri iyi porogaramu, rero ndabishimira Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero mwakire intasho z'abo bavukanye b'umuryango w'abasoma Bibiliya bari kuvuga ubutumwa hirya no hino. Rero mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amazina yanjye nk'uko nabivuze nitwa Munezero Etienne, kandi Imana yangiriye neza nakira Yesu Kristo nkiri muto. Ubwo buto bwanje ndabishimira Imana ku buryo Imana yangiriye neza kugira ngo ubuto bwanje bube buri mu Mana. Imyaka myinshi nayibaye muri diocese ya Gitega, ariko kandi ubu ni Bujumbura iratanguye kugwira, ariko mu minsi heze kuko niho nize secondaire, n'igihe mpejeje amashuri niyo nagiye gukorera. Rero ivyo ndabishimira Imana ko yampaye kugira kubana nayo gushika uyu munsi kuva ndi muto. Amajambo rero tugiye kugira gusangira, tuza guhagarara ku isoma twasomewe bwa ca gitabo ca Yosuwa igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku murongo w'icenda, hamwe n'ubutumwa bwiza bwa Matayo igice ca 28 guhera ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 20. Umutwe w'amajambo canke w'insiguro ivuga kugendana na Yesu. Yesu ashimwe. Kugendana na Yesu. Abaririmbyi bahejeje kugira kubidufashamo, cyane cyane turirimba twibuka ibitangaza Imana yadukoreye, twibuka ukuntu Imana yahabaye ku bantu bagendana nawe. Nagomba tujye kuvyibukanya akamaro ko kugendana na Yesu. Kimwe, kugendana na Yesu ni iteka. Yesu ashimwe. Niteka kugendana na Yesu ugacika umwigisha wiwe niteka. Reka twongere dusenge. Mwami Yesu, nagomba ndagukengurukira ko nteye iteka kugira ngo mpagare imbere y'ishengero ryawe mvuge ijambo ryawe. Ndasabye muhemu wawe kugira ngo aje kubana nanje, kandi ndasabye muhemu wawe aje kubana n'ishengero ryawe kugira ngo ninavuga ijambo rimwe baryumve kabiri, kandi ndasaba muhemu wawe aje kubafasha kugira ngo ico ubabwira bagikore. Ni mu izina rya Yesu bisenze, amen. Kugendana na Yesu, nagomba yuko muri siguro ndiko ndasigura uje kwiyumvira kino kibazo, nje kukirangiza wacishuye. Mbega ugendana nande? Iyo wemeye kugira kugendana n'umuntu, havamo kimwe canke ikindi. Ni ukuvuga ngo wemeye kugendana n'umuntu arakwigisha canke ukamwigisha. Yesu ashimwe. Arakwigisha canke ukagira nte ukamwigisha. Iyo umuruta, hari vyinshi umuruta ugaheza ukamwigisha. Iyo mungana naho murigishanya. Ariko kandi abarundi bagaca bavuga ngo umugabo surucumu. Naho umuruta arashobora kugira kukwigisha. Sivyo ga bene data? Yego cyane. Arashobora kugira kukwigisha, waba muto, waba ugizene, waba ukuze. Kimwe nuko arashobora kukwigisha cyane mushobora kugira kwigishanya. Yesu ashimwe. Igihe naheruka ngaha nigeze kugira kubabwira n'ijambo nkunda kuvuga cyane, kuko byafashije umutima wanje, kandi none munsi rabandanya rifasha cyane ndakunda kuribwira urwaruka.
n'ijambo nararivuze ndabisubiremo kuko bibafatanya n'isiguro. N'ijambo umuhisi perezida Bagaza yavuze ikiganiro ciwe ca nyuma, mushobora kukiraba kuri YouTube, n'ubu niho kiri, naje niho nanakiboneye. Ikiganiro kiri umubwenge bwinshi. Umujurnaliste yamubajije ikibazo ati watwaye igihugu ukiri muto, yarafite imyaka 29, hanyuma ugitwara umwanya muto imyaka 11, kandi ukora ibikorwa byinshi muri iyo myaka 11. Acamubaza ati wabiteguye ryari? Aramuhinyisha yakoze ku mutima wanje, yamubwiye ngo ntawitegura arategurwa. Yesu ashimwe cyane. Ntawitegura arategurwa. Ati narateguwe n'ababyeyi banzaye bakanshira mu ishuri, narateguwe n'abigisha banyigishije, narateguwe niyo nagiye mu mahanga kwigayo mbona ukuntu batunganya ibihugu byabo, ndategurwa n'ubuzima. Ati maze gutahuka numva ko Imana ingiriye neza, notunganya igihugu uko nabonye abandi bagitunganya. N'iri jambo nagomba ngo ntawitegura aragirane arategurwa. Rero umuntu agutegura n'umuntu mugendana, n'umuntu muri kumwe. Umugwizatunga naho w'umushinwa yitwa Jacques Ma akunda kugira guhanura ugwaruka la jeunesse, akunda kubwira abajene bahejeje amashuri, akababwira avuga mu Gifaransa ngo il ne faut pas chercher un bon emploi, il faut chercher un bon employeur. Ati nurondera akazi k'amafaranga menshi, atariko urondere akazi keza, akazi karushobora kugufasha ushobora kugira ko nuze kugira gutera imbere. No kuvuga iki, urashobora kuronka akazi k'amafaranga menshi ariko kikagufashe kugira gushika aho ushaka, cyane ukaronka akazi k'amafaranga make mugabo kakazotuma bivanye n'ako kazi kakazogushikana kure, kuko kariko karagutegura. Kugira ngo muzungu mugenzi wanje nigeze kugira kumubaza, yari yarafite akazi keza cyane mu ishyirahamwe ry'Abanyamerika, hanyuma ntiyaja kugakora kuko aronka kandi ndamubaza nti ka kazi nayo amahera uraretse kugenda kugakora? Aca arambwira ati kaka kazi karimo amahera menshi, ati aka kanwa ko ngiye gukora karimo makeyi, ati ariko nzoba ndi diregiteri, nzohembwa make mugabo nzogira nzoba ndi diregiteri, ahandi naho bazompemba menshi sinzoba ndi diregiteri. Ati rega n'ubudiregiteri n'amahera, sinzi ko muvyumva. Ati n'ubudiregiteri nabwo n'amavuze n'amahera, kandi uko yambwiye nasanze ariko kuri yarakoze ako kazi nk'ubudiregiteri, mu nyuma ataragira atarakostira muri aya mantuze muri ayo mawenije. Ubu n'umurundi wacu ubu akorera i Nairobi nka directeur regional. Kubera iki ngomba kugira mwumve rero, no kuvuga ngo ako kazi yagiye gukoramo n'akazi kagiye kumutegura. Rero iki no kuvuga kugira ngo ushike aho utegerezwa kugira gushika, hariho abantu bagutegura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Uragirane urategurwa. Ngomba kuvuga ngo mwumve ngo kugendana n'umuntu, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, arakwigisha. Tugarutse kuri ya majambo rero cyane cyane twasomerwa mu gitabo cya Nuzeya cya Yosuwa kugira ngo mwabage uko baravuga ati umurongo wa mbere ngo uhoraho abarira Yosuwa mwene None ati umufasha wawe Mose umusabye uhoraho amaze gupfa, uhoraho abarira Yosuwa mwene None umufasha wa Mose ati haguruka ujyane abantu banje. Yosuwa kugira ngo ahaguruke atware Abisirayeli si ibintu byaguye buke na buke, oya haba na gato. Mose yaragize yaramuteguye. Haleluya, haleluya. Mose yaramuteguye
kuko ugiye kugira ko ntuzerane tuhasaba mugabo nababwira mu kuva 17 guhera ku murongo wa 8 gushika ku 16 abisirayeli bariko baragwana n'abameleki. Yosuwa yari umusore kandi niwe yari arongoye urugamba. Hanyuma biri tugira yuko Mose yarasenga akamanika amaboko, Yosuwa yagwana akanesha, ngo yayamanura Yosuwa agatsindwa. Baratinova umugambi yuko Aroni ahitana amaboko ya Mose akayagumya, urugamba rukagenda neza, baragwana baratsinda. Yesu ashimwe cyane. Muca mwumva n'umuntu bakoranye nka Mose ari umukuru w'ingabo akagwana akanesha. Muri kuva 24 igihe Uhoraho ahamagaye Mose ati uduge ku musozi wanje amubwire amuhayeza amabwirizwa, ngo yagiye aduganye n'umufasha wiwe Yosuwa. Mose aragenda aradwebera, Yosuwa nawe agiragirane asiga murindiriye. Hanyuma hageze ko avayo aramuhitana, barazanana. Ahandi mwazi yuko aho Abisirayeli baba bashagaje ihema ry'ibonaniro ryaba riri ahantu. Kuvayo 33 murongo wa 11 bitubwira yuko Yosuwa wewe ntiyigera aza impande y'ihema ry'ibonaniro. Mose akava aho bashagaje, igicu kikamanukira kuri rya hema, Abisirayeli bose babiraba. Yosuwa wewe ahagaze impande yaryo, agaheza akinjira mu ihema akaganira n'Uhoraho, hanyuma agaheza akagira agahindukira. Ngomba kugira ngo mwumve urwo rugendo rwa Yosuwa. Amaze imyaka 40 batanguranye na Mose bagendana ari bato. Amaze imyaka 40 igihe Mose abwiye Abisirayeli agakuraho umwe wese mu muryango ngo bagende gutata igihugu bagiye kwinjiramo, umuryango wa Yosuwa niwe bafashe. Acaragenda barajyana ari 12. Singomba kubihagarara ko mugabo murazi yuko igihe bahindukiye bagatanga raporo 10 batanze raporo mbi cyane ituma Abisirayeli bihebura. Ariko Yosuwa na Kalebu baravuga ati reka guca ivutu abantu abo ego Abisirayeli ego hari abanaki, ariko nagomba ndababwire Abisirayeli kuko turi kumwe n'Imana yacu tuzobajya bwa mutima. Imana ishimwe cyane. Uhoraho ngo aranezerwa atabwira Mose ati Mose, aba bantu Mose nta n'umwe azogenda ashitse mu gihugu cy'isezerano uretse Yosuwa na Kalebu, kuko batampemukiye, kuko batakivuta abantu, kuko bibutse ubushobozi bwanjye, abandi nta n'umwe azoshikayo. Iyo generasiyo yose kirapfa. Hanyuma Uhoraho bose bamaze guhera, hasigaye Yosuwa na Kalebu. Uhoraho acafata ingingo yo kubajabukana, acababwira Mose ati Mose, utunganye ubuzima bwawe, rero ngomba ndabajabukane, kandi nawe narakubwiye kutazogenda ugezeyo, mugabo ndakugirira neza, uragenda uhararisha amaso kandi bizoba biheze. Mose rero nk'umurongozi mwiza acarabwira Uhoraho ati none Uhoraho, ko bagiye kugira kujabuka ukaba waranyagiye, none tora ubundi muntu akwiye kuzobajabukana. Yesu ashimwe. Uhoraho acabwira Mose ngo genda utore umugendanyi wawe Yosuwa, umuhe inkwe ku yawe, hanyuma umushyire imbere y'abantu, umukuze niwe azobarongora. Imana ishimwe cyane. Nagombye kugira aho nagombye gushika niye kugira ngo Mose ashike kuri uru rwego. Ntibyaguye buti na buti, rwabaye urugendo yagiranye na Mose. Muri urwo rugendo yagiranye na Mose, Uhoraho yamaze kumubona, atababwira ntabwo Mose ariwe yatoye Yosuwa ngo nuko bagendanye haba namba. Yosuwa yatowe n'Uhoraho. Yesu ashimwe cyane.
kuko yari yamwihweje ukuntu yagendanye na Mose, yari yamwihweje raporo yatanze, yari yamwihweje ubutware bwiwe ku rugamba. Aravuga ati uyu niwe akwiye kugira gusubira mu gishingo cya Mose. Mbega ugendana nande? Yesu yagendanye na Mose, kuko Mose nawe yagendana n'Uhoraho. Uwo wacu aramubwira ati haguruka, kandi cya gisomo twasomewe ati haguruka utware Abisirayeli, kandi ikintu ndakwemereye uko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Imana ishimwe cyane. Kandi Uhoraho by'ukuri yarabikoze. Yosuwa yaragize ntiyarajabukanya Abisirayeli, arabashikiriza igihugu, hanyuma araheza ararangiza urugendo rwiwe. Uko Uhoraho yabanye na Mose niko yabanye na Yosuwa. Ugendana nande? Igice twasomewe muri Matayo igice cya 28, naho twagize twabwiwe umurongo wa 19 aravuga ngo nuko nimugende, ariko abwira abigishwa biwe. Ni nayo mesaje ya mbere ariko arababwira, ariko nagomba kongere turabe kugira ngo Uhoraho abwire Abisirayeli, abwire abigishwa biwe ngo nuko nimugende. Rwabaye urugendo yagiranye nabo imyaka 3. atangiye minisiteri yiwe, arabahamagara. Murazi ukuntu yabahamagaye, arahura n'abatetero n'abasimoni na Yohana ati nimunkurikire, nzobagira abaroba abantu. Amaze kubakwiza 12 yagize ibintu bishika 3 cyangwa 2. Icya mbere, amaze kugira kubatoranya, yaronka umwanya ukugirane ukubigisha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Umwanya wo kubigisha. Mwibuke rya jambo rya wa mugwiza atunga ati il ne faut pas chercher un bon emploi, il faut d'abord chercher un bon employeur. Umukoresha mwiza wa wundi naho atoba ariko araguha amahera menshi, ariko aragirane, ariko arakwigisha akazi, hanyuma ako kazi naho kakakuzokuzanira ya mahera. Rero Yesu niyo strategy yakoresheje, arabigisha. Ikindi nacyo ntiyababwira teori gusa, yarabigisha mu migani. Baragenda kugira kuri terre, agakora ibitangaza, akigisha babona, akamugurira imuga babona, agasenda abadayimoni babona, byose akabikora babona. Icya gatatu yakoze, ari nacyo nari nababwiye dukora kenshi mu muryango wa Soma Bibiliya, abarungitse. Ntabwo yabarungitse umwe, yabarungitse ari 2. Harageze igihe batarinda kujana, ariko aragirane, arabajana bavuga ati ndabahaye ububasha, nimugende. Baca baragenda barakora, kandi by'ukuri barakora ibikorwa ku buryo bahindukiye bamuzana iraporo nziza cyane, baryohewe bati Yesu twakoze ibitangaza, twasenze abadayimoni, impwemu mbi nazo ziratwumvira, twasengeye abarwayi barakira. Yesu ngo arabyihweza, arabyumva, ngo aranezerwa cyane, ngo asengera mu mutima ati Data, ndagushimiye ko ibyo wahishije abanyabwenge wabihishuriye inzoya. Mugaca arabahindukirira ati nimunezerwe nuko impwemu mbi zibumvira, ariko munezerwe nuko amazina yanyu yanditse mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Timunezerwe nuko impwemu mbi zibumvira, ariko munezerwe nuko izina ryanyu ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Kuko Pawulo yaravuze ati byavugwa mu bujyajya kazima rivugwa. Kandi Yesu nawe aravuga ngo kuri wa munsi ngo bazovuga ngo mwami Yesu, tuzi ko twasenda abadayimoni mu izina ryawe. Akavuga ati sinigeze ndabamenya, mwankora ibiziramwe. Ni ukuvuga ngo cyane cyane tunezerwe nuko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Rero yarabarungika, batangira gukora batari kumwe, hanyuma umunsi umwe arabicarika,
abahereza ikibazo nk'uko abigisha babikora kugira ngo abone ko igikorwa ciwe cyarangiye. Aca arababaza ati mbega abantu mwomenyera bavuga ngo ndinde? Abantu bavuga ngo ndinde, bamwe bavuga babamwisha bati bamwe bavuga yuko woba uri Eliya, abandi bavuga yuko woba uri umwe mu bavugishwa n'Imana, abandi bavuga yuko woba uri umuya. Atari ko mweho, mwebwe tumaranye imyaka 3, mwebwe twagendanye, mwebwe nakoze ibitangaza mubona, mwebwe narungitse gukora namwe mu gukora ibitangaza, muvuga ko ndinde. Petero acavuga ati uri Kristo, umwana w'Imana nzima, Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mwibuke Yesu yabwiye Petero, Andereya niwe yamubwiye ati ingo urabe nabonye Mesiya. Andereya niwe yazanye Simoni, hanyuma aramuzana. Yesu amubonye aramwihweza ati Simoni, uzokwitwa Petero. Haleluya, haleluya. Ati Simoni, uzokwitwa Petero. Amaze kugira ko nuze kugira gutanga icyo kibazo, Simoni akavuga ati uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu akavuga ati Simoni, si wowe wabyihishuriye, si umwana w'umuntu yabikubwiye, ni ngombwa Imana yabikubwiye. Kandi kuri wewe nzohashinga ishengero, amarembo y'ikuzimu ntazogenda arishoboye. Kandi guhera uno munsi ndakwise Petero, Imana ishima cyane. Ugendana nande? Ariko ikintu kiryoshe cyane, abo bigisha abo ndagomba ko twasoma. Murabe ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 13 na 14. Ibyakozwe n'intumwa ngomba murabe kugira kugendana na Yesu ukuntu ari ibintu by'agaciro. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 13 n'umurongo wa 14. Reka sabe pastori yahabonye hadusome. Papuro ni 135. Babonye ugushira amanga kwa Petero na Yohana, kandi babona ko batigishijwe, atari abanyabwenge, baratangara, maze bamenya ko babana na Yesu. Kandi babonye uwo muntu yakijijwe ahagararanye nabo, babura icyo bavuga. Haleluya, haleluya. Sinzi ko umurongo wa 13 duheza mwawumvise neza. Aho bari bahejeje kugira gukiza cyanuze cya kimuga. Abantu baratangara, abantu z'abakuru b'isinagogi n'abanyabwenge b'ibyanditswe 13 ngo babonye gushyira amazinda kwa Petero na Yohana, kandi ko babona batigishijwe, atari abanyabwenge, baratangara ngo maze bamenya ko babana na Yesu. Kandi babonye uwo muntu yakijijwe ahagararanye nabo, babura icyo bavuga. Imana ishimwe. Ngo bamenye ngo aba bantu, kuko haruguru gato muze kwasoma, Petero yarababwiye ati muri ko muratudedaguza. Icyatumye uyu muntu ahaguruka ni rya zina rya Yesu, wa wundi mwebwe nyene, umwe mwatsindisha imbere ya Pilato, mugasemerera ngo baba ubicanyi baraba, mukamwicisha, Imana ikanga ko aguma mu kuzimu, akazuka. Uwo muri rya zina ryiwe nta rindi zina twavuze, niryo ryatumye ahaguruka. Babona ubushobozi abivugana. Aba bantu ko tubazi ari abarobyi, abantu ko tubazi batagiye mu ishuri, ngo bibuka ko bageze babana na Yesu. Yesu ashimwe cyane. Mu zindi ndimi naho bavuga ngo bibuka ko bagendana
uragendana na Yesu. Haleluya, haleluya. ugendana nande? Nicyo kibazo nagonze. Ugendana nande? Haleluya. Inyuma turi kumwe. Haleluya. Mbega inyuma ugendana nande? Nagomba ndakwinginge kugira ngo ugendane na Yesu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ndakwinginge kugira ngo ugendane na Yesu, kuko Yesu agira aho gukuye n'aho agushikana. Nuko nahereye umugenzi mwiza nugira aho agukuye n'aho agushikana. Simoni natanguranye yitwa Simoni, amubonye ati wowe Simoni, kuko mbona kure, wowe Simoni nuze unkurikire, kandi igihe kigeze uzokwita Petero, kuko kuri wewe niho nzogirane, nzoshinga ishengero, amarembo y'ikuzimu nazogirane, nazogira arigira. Hanyuma igituma mvuga ko tugiye kugira umugenzi Yesu, umurongo wa 19 muri bwa butumwa bwiza bwa Matayo, n'umurongo waryoheye cyane, avuga ngo nuko ni mugenzi. Haleluya. Nuko ni mugenzi. Nagomba kwibukanye gato muri aba bantu ariko arabwira ngo nuko ni mugende. Niba abigishwa biwe bamwe baje kumufata bamuka, bose baragenda. Muri abigishwa ariko bavuga nuko ni mugende. Petero arimo, yazihakanye gatatu kose. Gira Yesu umwigisha wawe, kubera iki? Ndahemuka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ndahemuka. Ego ni byiza tugire n'abandi bagenzi, tugire n'abandi bagenzi nk'abo dushobora kugendana nka Mose na Yosuwa. Tugire n'abandi bagenzi dushobora kugendana nka Dawidi na Yonatani. Tugire n'abandi bagenzi dushobora kugendana nka Eliya na Eliya. Kandi nanjye ndabafise aho ngeze iyi myaka, ndafise abantu abagenzi banje Imana yagiye irashira imbere kugira ngo ngere aho ngeze uyu munsi. Ariko nagomba ndababwire, muri abo bagenzi harimo abampemukiye, ariko Yesu si kwagira. Yesu ashimwe. Niyo umuhemukiye, haleluya, haleluya, ugahindukira, aheza aragirane, araheza akakwakira n'imbabazi. Nuko niki? Ni mugenzi. Rero ni nshuti, ni umwigisha w'umwizigirwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni umwigisha atagirane, adahemuka, kandi ni umwigisha agira aho agukura n'agizene naho agushikanye, na cyane cyane iyo hayise yagizene yaguhamagariye kugirane gukora, ntabwo aguhemukira. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Uwo mwaka watangiye ufite akaririmbo kari gafite ingufu cyane, kavuga ngo nzogera kusho yavuze, nzogerana muyambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshe. Iyo bivuze biraba, yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri je. Isi yuzuye ibitero ubwoba n'ibigusha intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tuja. Nubwo bimeze bityo bimeze, Imana yanduteko, kuko ari nta jambo Imana
tuhagire, ariko avuze biragirane biraba. Ibyo yakuvuze ko bitere bitebuke bizoshika. Nimba yakubwiye ngo uzokwitwa Petero, igihe kigeze izogirane izoguhindurira izina. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. N'Imana ihindura iki? Ihindura izina. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Haleluya. Haleluya. Abenshi yarabahinduriye amazina. Yesu ashimwe. Iki kabiri gituma dukwiye kugira Yesu nk'umugenzi n'umwigisha w'umuhanga. Wa murongo wa 18 ngo jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Imana ishimwe. N'umwigisha w'umuhanga n'umugenzi akomeye cyane afite ububasha mu ijuru no mu isi. Muri isi turafite abigisha b'abahanga. Hariho n'amayuniversite atari uwo ari we wese ayagendako, kuko abayigishwa ko n'abahanga. Iyo ariko arivuga, uriko urasoma ibyakozwe n'intumwa 5:34-39, iyo ariko arivuga agomba kugira ati ntugomba kwishima, uretse ko ntagomba kwishima, ntugomba kwishima. Haleluya. Ati ntugomba kwishima, ntubishimako, kuko jewe sinigishijwe n'uwo ari we wese, nigishijwe na Gamaliyeli. Muze gusoma ajya amajambo ibyakozwe n'intumwa 5:34-39. Nigishijwe na Gamaliyeli, yanyigishije kuva ndi imyaka 13 amarati y'imyaka 6. Gamaliyeli yari umwigisha mu Bayuda. Abanyarwanda nibo bavuga ngo avuga rikijana. Turiko turajana. Yari umwigisha w'umuhanga, avuga rikagirane rikijana, avuze ntibasubiramwo. N'igihe bagomba bariko barahari ukuntu bagira abigisha, yarababwiye ati abigisha nimubareke. Naka yaraje apfuye, abamukurikira baragenda. Nanaka atabaha. Nimba ibyabo bivuye ku Mana bizorama, bitavuye ku Mana naho bizosendwa nk'izambere. Baca bamwumvira baragirane baravuga ati ntugomba kubishimako, jewe nigishijwe nande na Gamaliyeli. Agatavuga ati kandi naringeze ku rwego noneho yuko ngiye kwinjira muri rya kose yabo tukaza turicarana na Gamaliyeli. Ariko Yesu ataramwikira, arongondo umwigisha ruta Gamaliyeli. Yesu ashimwe cyane. Ati Yesu amaze kumfata ngo ibyahora bimbera inyungu nabibonye nk'iki nk'ubuhombe. Iryo jambo iyo Petero abivuga, Petero murantunga Paulo yari umunyabwenge cyane, ku buryo Gamaliyeli yari agiye kugirane kumwakira kugira ngo aze kwicarana nawe, kuko nawe yari yamaze kuba umwigisha w'umuhanga nka shebuja. Yesu ataramuhwikira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ataramuhwikira, yakavuga ati ibyahora bimbera inyungu nabibonye nk'ubuhombe. Ibyakozwe n'intumwa 22:14-15 ngo Imana y'abasokuruza yagutoranije kumenya iby'igomba no kubona wa mugororotsi no kumva ijwi riva mu kanwa kiwe, kuko uzomubera icyabona ku bantu bose ku byo wabonye kandi wumvise. Aya niyo majambo Uhoraho yabwiye Pawulo Ananiya ariko aragirane, ariko aramubwira ko Imana yamutoranije. Pawulo rero yagize umwigisha w'umuhanga. Ni ukuvuga ngo kugendana na Yesu ni umwigisha arusha abigisha. Twogereranya nande? Twogereranya na Gamaliyeli. Icya gatatu igituma Yesu tukiye kumugira umugenzi ni umwigisha abana natwe. Umurongo wa 20b kuri muri bwa butumwa bwiza ngo mubigishe kwitondera ibyo nabageze, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushika ku muhero w'isi. Imana ishimwe cyane.
n'umwigisha abana natwe. Haleluya, haleluya. N'umwigisha abana natwe. Babagenzi navuga ngaha muri iyi si tuba turi kumwe, hari aho bishika ntitugirene ntitubandanye tubana. Hari aho badusiga bakatwitangira imbere, abandi bakagenda mu mahanga, ariko Yesu wewe aho uri hose muragumana. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. N'umugenzi agumana natwe, n'umwigisha agumana natwe, ataduheba. Nagomba mu kintu cyose wosaba uhora usaba Yesu kugira ngo mugumane, kuko afite ububasha, nta kintu na kimwe kimunanira. Nuko amajambo twasomye, Imana yabwiye Yesu ngo kuko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Haleluya, haleluya. Sinzi ko muzi akamaro ko kubana na Yesu, ko kugumana na Yesu. Hageze igihe bagenda, abiseye bamucumuyeko, woratabwira Mose hita n'Abisirayeli mugende, ntidusubira kujana, kuko ninabandanya njana nawe ndaza kubamara, sava ndabakwicirako, kuko ntibagondwa izosi. Ariko Mose atababwira ngo akijana n'umumarayika. Uhoraho Mose abwira Uhoraho ati, ewe Uhoraho, nimba tutajana ntituvaha. Uwo mumarayika ntawe ngomba ko tujana. Hariho ibyo ushoboye umumarayika adashoboye, ngomba wewe. Haleluya, haleluya. Ntituvaha tutajanye. Ndakwinginze kugira ngo ugire Yesu umugenzi, kandi umugumye umwanya wose, wame wumva yuko muri kumwe, ntituvaha. Dawidi nawe ntiyarabizi akamaro ko kugirane ko kubana na Yesu. Zaburi 51 umurongo wa 11 yariko aragira, yariko arihana, ariko avuga ati, ewe Uhoraho nagucumuyeko, ariko ndakwinginze ntushyire kure y'inyonga zawe, kandi ntunkure ko mpemu wawe yera. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Nagucumuyeko, ariko ndakwinginze ntushyire kure y'inyonga zawe, ndagomba kubana nawe, mbabarira. Kandi Imana yaramubabariye. Dawidi yarazi yuko kuba kure y'inyonga z'Uhoraho icyo bishobora kugirane, icyo bishobora kugira kubyara. Umugenzi wanje aheruka kugira kwitaba Imana, yari umupastori Imana yahaye kugira kuramba. Yambwiye ndiko ngiye kumusubiza, yambwiye ijambo rikomeye cyane. Kanoni Normaramuzi Nikondeya, Pasteur Nikondeya wo muri Libre Methodist, n'umuntu yari umupastori yakoranye n'abamisiyoneri, yari inshuti yanjye, yabaye n'umurongozi wanje muri Ligue nka representante legale supreme. Ariko umuntu yitavye umuhamagaro ari umusore akiri muto. Abamisiyoneri baramukunda, barakora. Haragera igihe rero barakena muri uwo muhamagaro, arakena pe. Hanyuma umumisiyoneri aba yabibonye kabisa ko bakenye n'umugore wiwe, acamubaza, araza aramubaza, uragomba ko Uhoraho yobakorera iki? Bari kumwe n'umugore wiwe, bari mu bukene buteye ubwoba. Muragomba ko Uhoraho abakorera iki? Uwo misiyoneri yarakeneye yuko bavuga. Inyuma turi kumwe, turacyari kumwe inyuma. Imana ishimwe cyane. Umusomeri yarakeneye ko bavuga icyo bakenye kugira atagirane atakibaha. Hanyuma pastor yabaza ati, madamu ukeneye ko Uhoraho adukorera iki? Umupastor nawe yishura ati, ndagomba ko Uhoraho abana nawe. Haleluya, haleluya. Mbega inyishu y'ubwenge. Umugore ubwe, ndagomba ko Uhoraho agirane abana natwe. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba ko Uhoraho ngo umve ndi kumwe nawe iminsi yose gushika ku mpera y'isi, bavukanye turondere
kubana na Yesu. Ibintu bishobora kugira guhera, ariko Yesu wewe mugumanye. Haleluya. Igihe cyo kuba mu butayu kizarangira, igihe cyo gutungwa n'amano kizarangira, nzinjira muri Kanani yanjye maze nduhuke, nzogera ku cyo yavuze, nzogerayo mu yambwiye, Imana tureshe iyo bivuze birara, nategeka urondere kugumana nawe. Igihe cyawe cyo kuba mu butayu, cyo kuba mu bugaragwa kizogirane, kizohera. Igihe cy'uko iminsi yose ari burakeye ugashima Imana, uko urabyumva, hanyuma ukongera ugashima Imana, hazogera igihe kigirane, igihe bihera. Haleluya, haleluya. Hazogera igihe kigirane bihera. Yesu ashimwe. Mbega urabyizera? Urabyizera? Ego cyane rwose. Hazogera igihe bihera. Nagomba rero twishire cya kibazo cya nyuma. Mbega uri umwigishwa wa Yesu? Mbega Yesu n'umugenzi wawe. Umurongo wa 19 ndavugaruke ko ngo nuko nimugende muhindura abigishwa banje, amahanga yose abigishwa banje, mubatize mu izina rya Yesu, mubatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Nagomba rero ndakubaze, mbega Yesu Kristo n'umugenzi wawe? Mbega Yesu yaraguhinduriye izina nk'uko yabihinduriye abigisha? Erega ntiyahinduriye Petero gusa, amaze kuzuka yababwiye ngo genda mubwire bene Data. Haleluya. Nisabigisha banje, genda mubabwire bene Data utagiye kwa Se ari we So, agiye ku Mana ari we Mana yanyu. Uyu munsi n'abavukanye banje. Mbega uyu munsi Yesu n'umugenzi wawe, Yesu n'umuvukanye wawe. Mu yandi majambo ngo genda ngo mubahindure. Mbega warahindutse? Mu yandi majambo, mbega warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe? Cyane warabatijwe gusa? Nagomba ndakubwire, kubatizwa, gukomezwa, ivyo ntibikugira umugenzi wa Yesu, ivyo ntibikugira umwigisha wa Yesu. Urashobora kugira kubatizwa, ukabatizwa uri umunyabyaha yumye, ukaza kuvayo uri umunyabyaha tose, nta cyahindutse. Aca tubwira umusore yarahejeje kumubatiza, hagiye kumubatiza cyabwira ngo hanze ubitse wambwawe. Aho n'ibintu byabaye, abibwira pastori wacu ngo hanze ubitse wambwawe. Aho yagiye kubatizwa, pastori ati garuka, ati umubatizo wawe ndawufuse. Nahavuye ndagira dusohotse n'amaje ntitasite, ntiwarawufuse? Ati nawufuse narawubushoboye. Ati ikintu kiryoshe, ati yaragarutse kunsaba imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Rero kubatizwa, gukomezwa, ivyo ntibikugira iki? Umugenzi wa Kristo. Ikikugira umugenzi wa Kristo nuko umenya ko umunyabyaha. Haleluya, haleluya. Nuko umenya ko uri umunyabyaha, ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe.
mugende mubahindure. Ijambo rigira kabiri yababwiye, mumaze kubahindura mubigishe kwitondera ibyo nagezene ese nabageze byose. Ubu rero iyi nayo n'iyindi ngorane ihari uyu munsi. Dufise abakristo by'ukuri bakijije barakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, ariko badafata umwanya wo kwiga kwitondera ibyo yagezene ibyo yagize. Ugazoca usanga uri umukristo utiga nta n'umunsi n'umwe uzofata ijambo ry'Imana ngo urisome. Erega byose biri ngaha. Yesu ashimwe cyane. Ati mubigishe kwitondera ibyo nabagize, kuko nimba ugomba ko kugirane kubana na Yesu, nimba ugomba kugendana na Yesu, iri ni ntabanduka. Niko yabwiye Yosuwa, ndakwemereye kugira kuzobana nawe uko nabanye na Mose mugabo condition ibyageze byanje. Umurongo w'8 n'uw'9, ubirimbure ku murango no mw'ijoro. Imana ishimwe cyane. Nimba ugomba kugendana na Yesu, nimba ugomba by'ukuri yuko abana nawe, mbega urafata umwanya wo kugirane kwiga. Dimanche kabisa turitaba mugabo yindi misi niyo bagize ibikorane n'abaririmbi bacu baraza bakaririmba agacayita akagenda. Ariko dukwiye kugira kurondera umwanya wo kuba muki mw'ijambo ry'Imana. Mubigishe kwitondera ibyo nagezene ibyo nabageze. Mbega uri umwigishwa wa Yesu. Igituma ndiko ndavuga amajambo yuko dukwiye kuba mw'ijambo ry'Imana, ntidukwiye kuba abigishwa ba Yesu gusa, dukwiye gushika kuri stade y'ukuba abigisha. Sinzi ko mwanyumvise. Hariho kuba umwigishwa, hakabaho no kuba umwigisha. Pawulo arahindukira akavuga ngo munyigane nk'uko nigana Kristo. Umwanditsi wa Zaburi nawe w'119 umurongo wa 99 aravuga ngo ndusha ubwenge abigisha banje bose, kuko nitondeye ibyo wagizene ibyo washinze, kandi ndusha ubwenge abatama n'abatamakazi, kuko nagizene nitondeye ibyo wagizene ibyo washinze. Yesu abahezagire kandi abaha umugisha. Duce bugufi dusenga Imana n'aya majambo nagomba ko dusangira, ariko dusenge uriko wishura cya kibazo, mbega umugenzi wawe ninde? Mbega Yesu ni umugenzi wawe? Yesu ni umugenzi wawe? waramwakiriye nk'umwami n'umukiza wawe? Nimba utaramwakira, ndakwinginze ngo kaze kukubera akanya keza uyu munsi nyene. Natwe twaramwakiriye, kandi ntabwo ndicuza muri imyaka yose kubona n'abanye na Yesu. Ahubwo iyo tutabana nawe sinzi ko mba nkiriho, ariko kuko twabanye nawe ndacyari muzima, kandi kuko abenshi mwabanye nawe uracyari muzima. Nawe utaramwakira kakubera akanya keza. Icyo ni cya mbere. Ikigira kabiri, mbega by'ukuri uri umwigishwa wiwe? Uri umwigishwa wiwe? Urarimbura ibyiwe? Mbega urashika kuri stade wumva by'ukuri nawe utakiri umwigishwa, ahubwo nawe uri umwigisha? Yesu bagiye neza. Nimba hari umuntu yumva twobanza twofatanya amasengesho nyuma y'amajambo menshi navuze, icyo wumva wabwira Imana uhaguruke dufashanye kugira gusenga. Yesu abahezagire.